Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese abakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje yuko atazosinya itegeko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha ryateye imyerekano rikiri mu nteguro imbere y'inama nshingamateka. Mu Rwanda Philippe Mpayimana ariko yiyamamaza ku giti ciwe mu kibanza ca perezida, avuga ko uburyo abashingamateka batogwa ari kimwe mu byo yohindura hamwe yoramuka atowe. Nkuko twiyamamaza twigenga mu giti cyanjye mu mazina yanjye, n'abadepite bakiyamamaza mu mazina yabo mu turere twabo, mukabatuma muvuga muti ni intumwa zacu. Ubukene bw'udukoresho tw'isuku mu gihe c'ubutinyanka burahangayikishije abavyeyi bafise abana b'abakobwa mu ikambi y'impunzi ya Bwagiriza mu buseruko bw'u Burundi. Urumva ibintu byose byaraduza agaciro, uja kugura ikotex imwe agapake kamwe bakakubwira ngo 5,000. Muri ico gihe ntiwaronse n'utuvuta utekera abana, bisaba yuko nimba ari n'umunyeshuri uwo munsi ntaja no kwishure kuko yohava yiyonona hagaca mererwa nabi, abandi bagaca bamutwenga. Muravyumva mwidonido mu kiganiro cacu c'abagore, kandi tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Mubanza ariko mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi mushikizwa na Prudence Ngiyumva. Perezida wa Kenya yisubiyeho ku itegeko ryateye impagarara zikomeye ryari rigiye gusubiramo mu kongera imisoro mishya nyuma y'imyigaragambyo ikomeye mu gihugu. William Ruto yavuze ko abaturage bagaragaje ku buryo busobanutse ko badashaka iri tegeko cyangwa imigambi yo kongera imisoro. Yabitangaje mu ijambo yavuze i Nairobi nyuma y'umunsi umwe abantu bagera kuri 23 biciwe mu myigaragambyo, aho n'inteko ishinga amategeko yatewe ikanakongezwa. Nyuma yo gutekereza ku biganiro bikomeje gukorwa ku mushinga w'itegeko rijyanye n'ubukungu ryo mu 2024, hamwe no gutega amatwi ibyo abanyakenya bavuze n'ijwi riri hejuru ko batifuza na gato uyu mushinga w'itegeko ryo mu 2024, mbandutse ku cyemezo, kandi ibyo bitumye ntazasinya uwo mushinga ndetse usubijwe inyuma. Ruto yanasezeranyije ibyemezo byo kugabanya amafaranga akoreshwa n'ibiro bye, ariko abigaragambya baravuga ko bagitegura indi myigaragambyo igomba kuba ejo kuwa 4. Umugabo washinze Wikileaks Julian Assange yageze mu gihugu cye cya Australia nyuma yo gufungurwa n'urukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kirwa cyitaruye kiri mu nyanja ya Pasifika. Igihe yasohokaga mu ndege Canberra, yapepeye ikivunge cy'abantu baje bamushyigikiye, anahobera umugore we na se. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umunyamategeko we Jennifer Robinson yavuze ko bwana Assange yashimiye minisitiri w'intebe wa Australia kubera, nk'uko bivuze mu magambo ye, gukiza ubuzima bwe. Assange yari yagiranye amasezerano n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije inzira y'amategeko imaze imyaka 14 yatewe n'isohorwa ry'inyandiko nyinshi zibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yemeye icyaha kimwe cy'ubugambanyi mu rukiko i Saipan. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Irahe rwahamije icyaha cyo mu ntambara n'icyaha kibasiye inyokomuntu wahoze ari umurwanyi w'umutwe wa Kisilamu muri Mali. Ali Hassan Ag Abdul Aziz Al Mohamed Ag Mohamudu yakoze ibi byaha i Timbuktu mu myaka 12 ishize. Yagize itsinda ryari rifitanye isano na Al-Qaeda ryafashe uyu mujyi. Abari barigize bakubise ibiboka abaturage, basenya ahantu hafatwaga nk'ahatagatifu ho mu bihe bya kera, banahatira abagore
babarirwa muri magana mu bucakara bushingiye ku gitsina. Ali Hassani yayoboye rero polisi ya kisilamu nyuma y'uko inyeshyamba zafataga ubutegetsi. Timbuktu yaje kubohorwa n'ingabo z'Ubufaransa muri 2013. Iyi ni BBC urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Abasirikare babiri b'ingabo za Afurika y'Epfo bishwe, abandi babarirwa muri 100 bakomerekera mu gitero cyagabwe ku birindiro byazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cyabyemeje mu itangazo cyasohoye kuri uyu wa gatatu. Ni ku nshuro ya gatatu ibintu nk'ibi biba byibasira abasirikare ba Afurika y'Epfo kuva mu mwaka watangira. Inkuru yashinga inyoka uri Johannesburg murigizwaho na Yvette Kabatesi. Abo basirikare babiri bishwe kwa kabiri ubwo igisasu cyagwaga ku kigo cyabo kiri Isake mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyemeje ko abandi bantu 20 bakomeretse, 4 muri bo bikomeye. Imirwano iri hafi ya Sake mu mujyi wa Goma yari yongereye ubukana uyu mwaka nk'uko bitangazwa na guverinoma y'Ubwongereza. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu itsinda ry'ibihugu bya Afurika yo mu majyepfo ryoherejwe mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya imitwe yitwa intwaro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka ihanganye n'imitwe myinshi yitwaje intwaro mu gice cy'uburasirazuba gikungahaye mu butunzi kamere, mu ntambara yatumye miliyoni z'abantu zihunga. Ifaranga ry'Ubuyapani ryaguye ku rugero rwo hasi cyane rutaraherukaga kuba kuva mu mwaka wa 1986 ugereranyije n'idolari ry'Amerika. Yeni ubu ryatakaje ibice 12% by'agaciro karyo muri uyu mwaka. Igwa ry'ifaranga risobanuye izamuka ry'ibiciro ku baguzi mu Buyapani. Igihe yeni ryongeraga kugwa mu kwezi kwa kane, guverinoma yafashe ibyemezo byo kongera amadolari abarwa muri za miliyari mu guhagarika gukomeza kugwa kwaryo. Igitutu yeni riri guhura nacyo ubu kiraterwa n'igabanuka ry'inyungu ku nguzanyo binyuranye n'ukuntu ibintu bimeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukiko rw'ubujurire mu Bufaransa rwagumijeho inyandiko zo guta muri yombi perezida wa Syria Bashar al-Assad ku byaha by'intambara. Umutegetsi wa Syria uregwa kugira uruhare mu bitero by'intwaro z'ubumara ahantu ahagenzurwaga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu nkengero za Damascus muri 2013. Abantu barenga 1000 icyo gihe barishwe. Urukiko rw'ubujurire rwari rwasabwe gukuraho izi mpapuro zo mu mategeko zashyizweho Bwana Assad hashingiwe ko ngo afite ubudahangarwa nk'umukuru w'igihugu uri ku butegetsi. Inyandiko zo guta muri yombi muvandimwe we Mar n'abajenerali babiri ntizajuririwe mu nkiko zo mu Bufaransa. Florentine urakoze. Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Ikiganiro cacu mu buryo burambuye tugihere muri Kenya, aho umukuru w'igihugu yemeye kureka gushira umukono ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka. Bibaye inyuma y'imyerekano yo kwanka iryo tegeko yarimwo amakori menshi. Imyerekano yaguyemwo n'imiburiburi abantu bagera kuri 23, abandi amajana bagakomereka. Mu ijambo yashikirije igihugu nijoro, Perezida William Ruto yavuze yuko mu ijambo yashikirije nako uno munsi yavuze yuko yumvise ica abanyagihugu bavuze ko badakeneye iryo tegeko. Ku murongo wa telefone nari kumwe mu kanya na mugenzi wacu Prime Ndikumagenga ari Nairobi, ntangura ndamubaza niba abo bari bateguye imyerekano babona yuko ari intsinzi. Cyane n'ukuri ni intsinzi, kuko kimwe mu byivugo by'abitaye imyerekano cari reject, ijambo ry'icongereza no kuvuga heba canke vanaho. None nibyo bihejeje kuba. Umukuru w'igihugu yavuze ko yumvise akama k'abanyakenya berekanye yuko baterekwa iryo tegeko, iyo nteguro y'itegeko na gato. Mu Gifaransa niho bavuga ngo la nuit porte conseil, no umuntu yoshira mu kintu ati ijoro riragira inama umuntu. Nawe ngira Perezida Ruto ateza ko yaraye aravyumvira cyane, kuko wumvirije ijambo yari yashikirije nijoro ku mugoroba inyuma y'ibyari byiriwe biraba, byari bigoye kwitega yuko ahaba afata ingingo bene iyo, kuko yari yavuze yuko imyerekano yari yitabwe n'urwaruka rwashaka gushikiriza ico rwiyumvira. Yari yahavuye yigarurirwa n'inkozi z'ikibi, avuga yuko ibyabaye kuwa kabiri kwabaye guhemukira igihugu, kandi ko agiye gukoresha ububasha bwose igihugu gifise kugira ngo agikingire ntigisubire kugaramirwa n'abantu bene abo. Kuba rero inyuma y'iryo jambo afashe ingingo itanga inyishu ku byasabwa muri iyo myerekano, vyerekana yuko yabihaye agaciro. Ariko ikiguzi coco cabaye kinini cyane ku bitabiriye iyo myerekano.
ego nivyo kuko haraye hapfuye abantu batari munsi ya 22 nk'uko bivugwa n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu hano muri Kenya, abakomeretse n'amajana. Ishirahamwe ry'abaganga hano muri Kenya rivuga yuko nibura 120 bajanywe kwa muganga bafise ibikomere by'amasasu y'ukuri, kuko igipolisi mu kugerageza gushwiragiza abo bitaye imyerekano cyarakoresheje amasasu ya kawucu, ariko haragiyemo n'amasasu y'ukuri. Ibice by'inyubakwa navyo y'inamashinga amateka n'ibiro by'umukuru w'igisagara ca Nairobi navyo vyaraturiwe. Eka hari n'ibindi byinshi byononekaye, ngira hakiri kare kumenya agaciro kavyo. None umuntu yokwitega yuko hagiye gukurikira iki? Mwijambo Perezida William Ruto yashikirije yavuze yuko agiye kuvugana n'imice itandukanye y'abanyagihugu, na cane cane urwo rwaruka rwitavye iyo myerekano, amashengero n'abandi bantu batandukanye, kugira ngo abasigurire amahirwe ahari mu ntumbero y'itegeko yategekanya ko ryo kwemezwa kugira ngo rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka uza. Ivyo rero nivyo abatari bake bari basavye babonye ngene ibintu vyariko biragenda kuva ku ndwi iheze, aho hakaba hagiyemwo n'ijwi ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta, yari yibukije abategetsi yuko ubutegetsi bafise babuhabwa n'abanyagihugu. Hari n'abandi batari bake barimwo ishengero rya Katolika rya hano muri Kenya, eka n'amakungu arimwo nk'umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU, bari basabye yuko hoba ukwigengesera ku nzego za leta hamwe no gutunganya ibiganiro kugira ngo haboneke ituze mu gihugu. Uwo twibutsa gatoyi iyo myerekano yari itandukanye cyane niyo twari tumenyereye. Ego yari itandukanye cyane kuko imyerekano yitabwe nabo bita Gen Z. Gen Z rero nakazina gahabwa ngo abantu bavutse hagati ya 1997 n'ibihumbi 2012, bivuze yuko bafise imyaka myinshi muri bo ubu bafise imyaka 27. Bakavuga yuko amakori Ruto amaze gushiraho kuva ashyize ku butegetsi mu 2022 atuma ubuzima bubagora gusumba. Arakoze Prime Ndikumagenge. Perezida William Ruto rero amaze gutangaza ivyo Prime Ndikumagenge hajeje kutubwira, yavuze yuko amafaranga yo kwitezwe mu makori azoheza akava mu gutubika umukanda akazohera mu biriwe. I am directing for immediate. Ndatanze itegeko ry'uko hatangura ubunyene ibindi bikorwa vyo gutubika umukanda kugira hagabanywe amahera leta ikoresha. Guhera ku biro vy'umukuru w'igihugu amahera akoreshwa mu bikorwa vya minsi yose agabanywe, hakugwe ko ayatangwa mu itora ry'ibanga, hagabanywe ingendo, ibirori, kugura imiduga, kuvugurura inyubakwa hamwe n'ibindi bitwara amafaranga. Perezida William Ruto. Twerekeze mu Rwanda. Umukandida yigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu Bwana Philippe Mpayimana yabwiye abanyagihugu bamusanze ko azosaba nako amabanki kugabanya inyungu yaka abanyagihugu, kuko hari bimwe mu bikorwa biheza bikazima kubera kunanirwa kwishura ingurane. Mpayimana avuga yuko aya mabanki akwiye kurondera ahandi yoshora imitahe aho gufata umunyagihugu nk'aho arico gishoro cayo. Mu gihe yobatowe, Mpayimana avuga yuko azosaba ko haba impinduka mu buryo abashinga amateka batoranywa bakajaho mu izina ryabo badatumwe n'imigambwe. Akavuga yuko kuba yiyamamaza ku giti ciwe, Mpayimana avuga yuko atakibazo bimuteye, nubwo yemeza ko abiyamamaza mu migambwe bashobora kuba bamurusha amikoro y'amafaranga. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Abwira abaturage bari mu gace k'ubucuruzi ka Byangabo mu karere ka Musanze, umukandida Philippe Mpayimana mu ntero ye igira iti indi ntambwe, yavuze ko hari byinshi bikorwa neza mu gihugu ariko bikeneye kuzamurirwa urwego. Ahereye ku muturage, Mpayimana avuga ko agomba guhabwa ijambo rigaragara mu bimukorerwa, ngo agomba gutera imbere mu bukungu agakizwa n'ibyo akora.
muri aka gace karangwa cyane n'ubuhinzi, Mpayimana yabwiye abaturage ko bagomba kongerera agaciro ibikomoka ku musaruro wabo hashingwa inganda ziciriritse zitunganya umusaruro. Aha ariko yavuze ko hakenerwa igishoro cyagombye kuva muri banki kandi izi zikaba zaka inyungu z'umurengera. Aha ngo niho yahera mu gihe yaba atowe. Kugabanya inyungu z'amabanki zikajya munsi y'10%. Amafaranga y'amabanki ni abaturage bayabaha bakayatugarurira badusaba inyungu nyinshi. Ni ukuvuga hari ukorohereza umuturage ubuzima, hari no gutuma za banki zimenya gushakira inyungu ahandi. Banki zigomba gushora mu mishinga, zikubaka imihanda, zikubaka amahoteli, zigatanga ubwishingizi bwa za assurance, banki zirabyemerewe. Niyo mpamvu zigomba kugabanya inyungu ku muturage. Mpayimana avuga ko abaturage bakwiye guhabwa ijambo mu gushyiraho ababayobora. Aha yibanze ku bagize inteko ishinga amategeko, avuga ko yahindura uburyo ijyaho. Saba ko hazaba ivugurura ry'uburyo abadepite batoranywa, nk'uko twiyamamaza twigenga mu giti cyanjye mu mazina yanjye, n'abadepite bakiyamamaza mu mazina yabo mu turere twabo, mukabatuma muvuga muti ni intumwa zacu, bajye baza batugezeho raporo z'ukuntu twabatumye kutuvuganira. Mpayimana ariyamamaza nk'umukandida wigenga mu gihe abo bahanganye bo bashyigikiwe n'abayoboke b'amashyaka yabo, nubwo yemera ko abamamazwa n'amashyaka bamurusha ubushobozi bw'amafaranga. Mpayimana avuga ko ibi bitamubuza kwiyamamaza kuko afite uburenganzira nk'ubwayo. Ubwo bari bahawe umwanya wo kubaza umukandida, bamwe mu baturage bamubajije icyo aje guhindura kandi umutegetsi bafite bavuga ko yabakoreye byinshi. Mpayimana nawe avuga ko yemera byinshi byakozwe n'uyu mutegetsi, ariko ko akwiye kunganirwa bimwe mu byo yakoze bigashyirwa ku rundi rwego. Yatanze urugero rw'inyubako ya Kigali Convention Center yemera ko ari nziza, ariko ikaba ishobora kongererwa uburebure ku buryo yaba ikirango cy'u Rwanda. Ku bikorwa remezo, Mpayimana avuga ko hakwiye kujyaho inzira z'abanyamaguru zinyuzwa hejuru cyangwa munsi y'imihanda, bikagabanya impanuka zikunze guhitana abaturage banyuranamo n'ibinyabiziga. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Musanze. Gahuzamiryango tugeze ku isaha imwe buri minota 13 mu karere k'ibiyaga binini. Turekeze muri Afrika y'Epfo, igihugu ca mbere ku mugabane wa Afrika gicumbikiye impunzi nyinshi, aho gifise abagera kuri miliyoni 3 kandi kikaba kitorohewe gufasha izo mpunzi. Na burya imwe mu migambwe yiteguye gucengeza mu banyagihugu ivyiyumviro bitihanganira bimukira, abandi mu yindi migambwe bakaba ahubwo bateye kubiri n'iyo ngendo. Ntibiheza rero ngo bigaragare neza ico abo bimukira bo kwitega kuri leta nshasha ya Afrika y'Epfo igizwe n'urunani ruhurikiyemwo imigambwe myinshi. Ni inkuru ya Nomsa Maseko mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Umugambi wa ANC uvuga ko hoshingwa leta y'ubumwe inyuma yo gutakaza ubwiganze mu matora rusangi aherutse kuba, ariko umwumvikano mu gusangira ubutegetsi ushobora gutuma intumbero zimwe zimwe zija mu madidane. Imwe muri izo ntumbero ni itunganya ry'ikibazo c'abimukira cabaye ikibazo cagarutsweko cane mu gihe c'aya matora aheruka. Umugambi utavuga rumwe n'uri ku butegetsi Patriotic Alliance waronse amajwi arenga 2% ku kibazo c'abimukira, uvuga ko utihanganira na gato abantu binjira mu gihugu baciye mu nzira zitazwi n'amategeko. Mu ntango z'uyu mwaka abanywanyi w'uyo mugambwe bafasha abimukira b'abanyazimbabwe baharugwa mu majana bariko baragerageza kwinjira muri Afrika y'Epfo bidaciye mu mategeko. Gayton Mackenzie ni umurongozi w'umugambi Patriotic Alliance. Nta numwe dukeneye kandi hari ikintu kidakwiye guharirwako. Ntutakaze umwanya wacu n'amafaranga yacu ya telefone uduhamagara niba ushaka yuko abimukira baciye mu nzira zitemewe n'amategeko baguma ngaha. Aho turaciye umurongo, bategerezwa kwirukanwa. Mu rundi ruhande umugambwe Economic Freedom Fighters utwagwa na Julius Malema wagumye usaba ko hakugwaho amategeko agenga abimukira ku banyafrika. Twarabihakanye nk'abarwanashyaka ba Economic Freedom Fighters. Ntituzigera turwanya umwimukira n'umwe, yaba uwinjiye byemewe n'amategeko cyangwa uwinjiye bidakurikije amategeko, kuko bose bari ku mugabane wa Afrika. Iyo bari muri Afrika y'Epfo baba bari iwabo. None abakozi b'abanyamahanga babibona gute? Emmanuel Bani arongoye ishirahamwe ry'abakozi baturuka muri Ghana.
akora muri butike isohora inzandiko muri Jozini mu ntara ya KwaZulu Natal. nibaza ko ikibazo dufite gikomeye ari ukutabona impapuro zitwemerera gukora. Ntabwo ari nk'uko byari bimeze mbere byarihutaga, warasabaga ukabona igisubizo vuba. Ubu rimwe na rimwe hari n'igihe igisubizo utakibona. Mu gihe urugero rw'abadafise akazi rugera kuri 35%, Emmanuel avuga ko yaronse akazi yariko ararondera. Nk'umunyamahanga ugomba kwitwara neza, ugomba kugira impapuro zikwiye, ugomba kwinjira mu gihugu mu nzira zemewe n'amategeko. Iyo uri mu gihugu nabwo ugomba gukora ibintu byiza, ugomba gukora nk'umukozi wujuje ibisabwa. Abanyeshuri baza kwiga muri Afrika y'Epfo baronka amaviza vyatevye. Toma ni umunyeshuri ava muri Nigeria. Rimwe na rimwe turasaba amaviza amezi 6 agahera urindiriye viza yo kwiga. Hari n'abamara umwaka wose barindiriye viza zo kwiga. Mu gihugu aho hari udutima tubiri ku banyamahanga, ababemera n'abataberekwa, hari icizere ko leta nshasha izoronka ububasha kurusha izahahora bwo gutunganya neza ikibazo c'abimukira. Inkuru ya Nomsamaseko. Noneho twerekeze mu nkino no guhiganirwa igikombe c'Uburayi mu mupira w'amaguru. Uyu munsi hakaba hakinwa inkino za nyuma zo mu matsinda. Muri kano kanya Ububirigi buriko bukina na Ukraine ndetse na Slovakia ikaba ikihura na Romania. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru Yves Bucana akurikirana izo nkino ari mu Rwanda. Yves, niki twamenya ku nkino ziriko zirakinwa muri kano kanya, n'ayahe makipe afise amahigwe yo gukomeza muri kimwe ca 16? Kugeza ubu amakipe yose imikino uko ari 2 iri gukinirwa igihe kimwe, bagiye mu kiruhuko. Ikipe y'Ububirigi iri gukina na Ukraine, naho Slovakia iri gukina na Romania. Aha igisabwa buri kipe no gutsinda, kuko mbere yuko iyi mikino itangira amakipe yose uko arane yanganyaga amanota 3. Mu mukino wa Slovakia na Romania rero ibitego byo byamaze kuboneka, ni 1-1 bagiye mu kiruhuko. No mu mukino w'Ububirigi na Ukraine bagiye mu kiruhuko ari ubusa ku busa, nta bitego byari byaboneka. Bikomeje gutya nyine amakipe yaza kurangiza yose anganya, ariko haracyari iminota 45 tugategereza ukwiza kugenda. None Gaive, wo tubwira inkino ziza gukurikira mu ijoro n'imigwi n'uburyo abantu bo vyitega? Imikino iza gukinwa irakinwa ku isaha ya 3 z'ijoro isaha z'i Kigali n'i Bujumbura. Ni imikino yo mu itsinda rya 6. Portugal yo yamaze kubona itike ya 16 irahura na Georgia, yamaze gusezererwa kuko ifite inota rimwe gusa. Portugal ikeneye inota rimwe kugira ngo yizere ko irangije iyoboye itsinda. Uretse ko niyo itatsinda nabwo bitayibuza kuyobora itsinda, byasaba Repubulika ya Czech gutsinda ibitego byinshi itsinda Turukiya, cyangwa se Turukiya gutsinda ibitego byinshi ibitsinze Repubulika ya Czech. Muri iri tsinda umukino uza kuba ukomeye ni uwo nguwo wa Turukiya na Repubulika ya Czech. Kubera iki? Turukiya ifite amanota 3 naho Repubulika ya Czech ifite inota rimwe. Turukiya mu by'ukuri ikeneye inota rimwe kugira ngo yizere itike yo gukomeza, naho Repubulika ya Czech iramutse itsinze niyo yakomeza kuko yagira amanota 4. None niyihe migwi imaze kubona itike yo kuja muri kimwe ca 16? Hanyuma iyo mikino yo muri kimwe ca 16 itegerejwe kuzotangura ryari? Amakipe ageze ku 10 yose amaze kubona itike. Hasigaye amakipe 4 mu itsinda rya 5 riri gukina ubu, n'itsinda rya 6 riri gukina riza gukina nijoro, n'andi makipe 2 azaba yitwaye neza ku mwanya wa 3. Imikino rero yo gukuranamo yo guhatanira itike ya 1/8 ikazatangira ku wa 6. Ubusuwisi buhura n'Ubutaliyani, naho Ubudage bukazakina na Denmark. Iyo niyo mikino yo kwa 6 imaze kumenyekana. Ejo kwa 4 no kwa 5 ni iminsi yahariwe akaruhuko. Urakoze Yves, kubunaho turarike abakunzi burunana ejo.
mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye byagenze bite koko kuva nimugoroba waje utameze neza hari ikintu se Kirisi yakugize ko ari we mwari mwiriranywe? Kirisi ntacyo yantwaye mama, ikibazo mfite ni Lopez umwana wanjye. Lopez se yakugize ati? Ejo ndi kumwe na Kirisi yarampamagaye, noneho ampamagara telefone nayicaginze ntayiri hafi, mbwira Kirisi ngo ninde umpamagaye ngo nandebere. Nuko Kirisi yamenye Lopez. Ni 12:45 kuri BBC. Unaho n'umwanya w'ikiganiro c'abakenyezi mushikizwa na Bernard Bankukira. Kubona udukoresho twifashishwa mu gihe c'ubutinyanka canke imihango ni ikibazo kigora abana b'abakobwa cane cane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ariko iyo begeze ku mpunzi hoho bihinduka ibindi. Ubwo twagendera ikambi ya Bwagiriza ihindaro impunzi z'abanyekongo muri komine Butezi y'intara y'Urigi mu Burundi, twasanze ki ari ikibazo kitoroshe na gato. Aline Nyasingizwa ni cegera c'umukuru w'abakenyezi muri iyo kambi. Twebwe n'ukuri ubwo bubabare turabufise, presque abamama bose bafise abigeme namaze gushika mu rutinyanka, ni ukuvuga twebwe kugira ngo turonke uburyo tubabasha kugira ico tubamarira mu kugira ngo bikingire, murabizi nibiba bikenewe nkajya amakotexe. Urumva ibintu byose byaraduza agaciro, uja kugura ikotexe imwe agapake kamwe bakakubwira ngo 5,000. Muri ico gihe ntiwaronse n'utuvuta utekera abana, bisaba yuko nimba ari n'umunyeshuri uwo munsi ntaja no kwishure kuko yohava yiyonona hagaca amererwa nabi, abandi bagaca bamutwenga. None birashitse uwo mwana w'umukobwa yinjiye mu misi yiwe, ndabivuga gutyo mu butinyanka, nta buryo afise, haca bigenza gute? Nukubabara n'umubabaro gusa, kandi ubunye bisigaye bishikira abana bagifite imyaka mikeya, si nka kumwe kwa kera usanga umwana w'imyaka 13 kera vyaratanguye. Murero mu kubera ubushobozi bukeya dufitse biteye agahinda, umwana w'umukobwa asigaye agenda agafata igihuzu, ikintu kimeze nk'igitenge cyangwa kimeze nk'imirembe, twebwe iwacu niko twavyita, agaca agenda akazingazinga, ukaza gusanga yarambitse kuri nyakareso, akareso nakora akabona ko abari kamwe, agaca arambika ko cya gihuzu kwanza ntuzi ko gisukuye ku buryo kidashobora kumutera ingwara. Ikigira kabiri jewe niboneye ukuntu umwana w'umukobwa yahiye yababutse kubera ujya mucafu nyine waje umuvamwo, wagiye kuri cya gihuzu nawe umwana carakoboka, usanga no kuva amaraso ariko arava amaraso. Uretse rero ubukene bw'utu dukoresho two mu butinyanka, hari n'ikibazo cyo kutagira inyigisho. Ishami ry'ishiramwe ONU ryita abana UNICEF rivuga ko ibice 66% by'abana b'abakobwa muri Afrika batangura kuja mu butinyanka atabumenyi babifise ko, ahanini kubera umuco n'ibindi. Ukuri nako vyagendeye Umutoni Nyankumi ayoboye abanyeshure ku ishure ryisumbuye ryo muri yo kambi ya Bwagiriza. Jambere kwanza nayemeje ku bandi, ndababaza bigenda gute, baca bambwira ati ikintu cambere ugira ubwoba munda hakujya ibintu nyine bimeze uko ngo ugatinya no kubwira n'umubyeyi wawe, ukazumugirira isoni ukavuga ati se ndavuga iki, ntavuga se nabaye gute, nagize iki, nta kintu co bacanishe. Buryo bakenera abakobwa we birakorohera nka wewe kuburonka? Oya nanje ntago binyorohera. None uco bigira gute? Noneho nyine nanje ncavuga mana amahera nzoyakurahe, nzogera gute, sinshoboye kubwira umubyeyi, nimubwira ndagira isoni, ngaca ngenda kwa botike nkopa ngukopiki kabwira nkopa nyene bijya abakobwa nyene bakoresha akampa, ukagenda none no kubera gutekereza ko kera watwaye ca kintu bitakorohe, usanga nyine no kubwira umubyeyi nagiye gukopi intuzi imeze uko, acavuga cakubaza ngo ni iki yo bayikoresha gute, noneho ugaca wumva bituguteye nabi isoni. Aline Nyasingizwa avuga ko bagerageza kubahura abo bana b'abakobwa kugira ngo batinyuke begera abavyeyi babo. Jewe kenshi nkunze kubabarira ati ubonye winjiye mu rutinyanka duregera umuvyeyi cange uwundi muntu aciye ubwenge, mubwira ati jewe ubu onye urazi ko atamahera kuko bo nta mahera baba bafise, mugabo muze muragerageza ubivuge hakiri kare kugira ngo umuntu arabe ukuntu yo gutegurira ntuzohave ungira ingorane, kandi wiyumve yuko ubivuganye umutima mwiza. Ikambi ya Bwagiriza iri mu ntara y'Uruyigi irimo abagore n'abakobwa barenga 4,800. Biragaragara ko bakeneye gufashwa muri ubu burenganzira bw'ibanze bw'agateka kabo.
murakoze Bernard Bankukira, murakoze namwebwe mwese abateze amatwi kino kiganiro ca BBC gahuza miryango. Jewe nakibashikije na Florentine Kwizera, cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon. Tubifurije rero mwese kugira ibihe vyiza, mwakoze kudukurikira. Thank you.